Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mudukurikirana kuri Isomo TV bivanye naho muherereye. Amakuru ya Rabe mwese mwarayumvise ko bamuburiye irengero. Menya neza u Rwanda rurakugokesha maze ugahemukira abawe igihugu n'inshuti. Igihembo u Rwanda ruha ibihemu n'agafuni canke isumu baranaguha ibiyovyabwenge. Tugize imisi ikinyamakuru canyu Isomo B kibashikiriza ku majambo mabi yashikirijwe na Fanny Munezero, aho yavuga amabanga menshi y'umuhari w'iterabwoba M23. Muri iri joro yaburiwe irengero nka kumwe vyashikira Rabe. Munezero Fanny Françoise ku batamuzi ni umukobwa wo mu Kagogo ku Ndondo. Papa wiwe yitwa Bitogwa Yunusi avuka i Murenge, ariko mama wiwe ni umunyarwandakazi. Fanny Françoise yarahukanye n'umunyarwanda yamutanye abana batatu, aho baba mu Rwanda ni Kamembe. Amakuru dufise yizewe nuko ari umwishwa wa Colonel Makanika. Uyu nawe mukaba muzi ko yagandaguwe na leta y'u Rwanda kubera ko umuhari twigwaneho wanse kwifatanya na M23, umuhari w'iterabwoba wa Paul Kagame. Mu misi heze Munezero Fanny yaragiye muri Haut Plateau aho bita mu Bijombo, igihe yaravuyeyo agarutse agwa mu maboko ya Caporal Sematama, ubu akaba afungiwe mu Bijabo.